Mama tuwafa mama lao n'umukobwa amashyi yatumye abakobwa bagira motivation ikomeye cyane mu kwinjira mu sinema y'abarundi. Amena nimwumve nimutekereze rero twumvirize ijambo rya mama lao. Karibu mama lao. Amena. ariko kandi ikaba iriko irashoboza abakobwa b'abarundi kandi gukora nk'uko ririko arakora rirano kuri felicitation. Ntubizi yuko ndagukurikirana cyane ariko abatwazi mu bafana bawe abataya baratinya kubwirana ko bafana ariko jewe ndi umufana wawe jewe. Nararyohewe cyane ukuntu uri kuridandaza, nararyohewe kureba ukuntu uri ku kajezi Imana ikuja imbere. Ntibyaryoroshe nimwumvirize ijambo nimutekereze. twebwe tugitangura ntibyari byoroshe, nibyo twahuriye tuvugana na Abeli hajya inyuma, ariko uyu munsi kubona n'ukuri wewe twako tugati nera wewe ntiyagitangura mugabo urana yarose n'abantu b'ama-TV online baza kumushyigikira azoronka ibyo yibuka. Nibutse lancement ya kabiri nakoze ya filime Urugendo ya kabiri nayikoreye ahantu hameze nk'uku, naciye niyibuka nyine. Rero ndagusabira Imana iguhe umugisha kandi no kuntudukika intege. Abakobwa benshi baraza muri ibi bintu, ikintu kitwica duca ducika intege, tuza twumva ko umenga biroroshe, tukazana bwa bufundi bwo kumva dukeneye abantu biguma byoroshye nyine biryoshye, ariko ibirura bizokubako ibikomeye bizokubako, ariko noneho urakomeye. Narabibonye yuko nyine uri fort na diaspora Imana iguhe umugisha. Umukozi wacu ukuntu uri kuramuba hafi n'ukuri ni igitangaza cyane. Ego rero nanjye ndogoye twapfa nk'uko bamwe babizi, sinoreka kumushyigikira nera nka mutwe wanje, ariko ubu urabizi ndi munsi y'amategeko, shera arashobora kuza kubwira Ego nawe wa gatanu amashyi mbese kuri nawe wa gatanu nawe wa gatanu. Reka nawe wa gatanu akora kaka murukomera amashyi mutamu. ariko hagati y'ibyo jewe nka CEO wa Twafa, ariko hagati y'ibyo je nka CEO wa Twafa turemeye kuzopubliya link yawe ahantu hose ku ma platform yacu yose niya Sofia Film uzoduhe. Hame ikindi nacyo nagutekerera nk'umukobwa w'umustar niwarongorwa ntuze wite umustar, ariko uze wubahe urugo rwawe, wubahe n'umugabo wawe. Bakunda kuvuga kenshi ngo abasare ngo nitwubaka, abasare tumeze ukuntu. Ndifuza yuko uba urugero rwiza ku bandi bakobwa, ukerekana yuko kuba umustar gukora ibintu nk'ibi bidatuma gukora ibintu nk'ibi ntibituma uta indero, ahubwo bitume uba icyitegererezo mu bandi muri batari bawe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe kandi tumukomere amashyi menshi n'umukobwa. Nk'uko umugore wanjye mwiza yabivuze, uzi mubona ko ari mwiza kumenga muke musura amaso. Nk'uko umugore wanjye mwiza yabivuze, turamushyigikiye cyane nera, nicyo gituma twaje, kandi CEO yabivuze azoduhe link yiwe tuyishyire ahashoboka kugira ngo kumbure abakunzi bacu bashobore kuraba ibikorwa twiwe. Ariko si ibyo gusa, umwanya wariwo wose yoronka bivanye n'uko dufite ibikorwa byinshi. Murazi ko duhora kuronka n'umwana, murabizi ko duhora kuronka umwana, rero tampese zarazimvye ariko ntibizogenda gutyo. Umwanya wose yoronka naho yoza ubu nyene aze tumuhe 100 kashi.
tukiri ngaha nyene kandi ndagushimiye. Hari ikintu yavuze ngo nindaja mu rugo rwanje nze nitwararika urugo. Hariho ishusho bahereza umurundikazi iyo novuga aje muri entertainment cyangwa muri sinema ndundi. Je ndagushimiye cyane kandi nanjye ndi umufana wawe. Hama ikindi kintu nacyo novuga, abarundi dukundane. Ndabivuze hafi y'amateleviziyo arenga 5 kandi hari umuntu nasabye mushira muri community arabyanka kandi twari twateguranye ibikorwa ariko ntawe bivuga. Twige gukundana kubera ko jewe nteye imbere bantu b'Imana, hariho abantu bari hasi nanje nzoduza. Ubufari ni bafite twafa, hariho abantu bafungura kubera twafa, sibyo? Hariho abantu bari hintu kubera uyu mugore no kuba w'agaciro yitahuye cyane. Rero nimwashigikira, hariho nanje abo tuzodugana nabo bazodugana abandi. Kandi ndagushimiye cyane, nanje ndi umufana wawe. Kandi ikintu no gusaba, uzureke gupartaja ushire muri community filme yanje. Nanjye ndi partage. Murakoze cyane. Mama Esamire ntacyo urashaka Andre kazukoresha imikasi zo gutora chef. Amashyi menshi cyane. Ibi bintu biri mu mugisha. Ahantu hari Imana. Tugiye kandi ndasubiye kandi kubashimira abantu mwakomeje kwihangana mu kunshigikira, mu kurindira igikorwa nyezina cyadukora n'ibyo twese ngaha, kugira ngo dukoranire ngaha twese. Nuko mwari muzi ko hariho icyo nabateguriye, sibyo? None rero ngerageje kuvuga ncagaguye nk'uko nababwiye Manera filme nije ndayitwara, ariko ibi bikorwa mubona bifise amashami. Mvuze amashami, nabakinye, nabiyumviriye kudutiza inzu, n'abantu bampaye ivyiyumviro baravuga ati Nera, kugira ngo filme izigende neza birasaba yuko uwo bikora. Abo bantu bose rero mu cubahiro cabo mubaha amashi menshi. Ntivyari vyoroshe, ariko vyari bikwiye kugira ngo Imana ihabwe icubahiro. Bantu b'Imana, biragoye iyo uri kurabona abantu beko bararaba filme ukumva ngo inzu bakiniyemo ngo nimbi, ngo uyu muntu yari yambaye nabi. Naratahuye uburyo abantu bakoze filme mbere ukuntu bari, narabitahuye. Rero ngerageje gucagagura mu majambo make nk'umuyobozi wa Manera filme, nk'umukobwa akiri muto canke ageze mu bigero aserukiye abandi mu mugwi. Hari ibyangoye gukina filme ukarinda uyiheza, si igikorwa coroshe, ariko nabonye Imana.
nk'uko nabivuze ku bashitsi baje nyene iyi filime irimo ubuzima bwanje, ariko atari umuntu naganiriye yanyegereye ambaza ati hajya nabonye niki hari ubuzima bwawe ntushobora kugitora. N'ubuzima bwanje ariko nakinye ubuzima bwa benshi. Mushobora kwibaza ati nakinira ninde muntu akwandikira filime? Jewe filime ya mbere ni ya kabiri nije navyiyandikiye, basi mumpa amashi basi matoya basi. Ntivyari vyoroshe, buriya abantu dusangiye akazi, abagenzi, abantu dukinana nta kuri botubwira, ariko umufana, aba bantu babona ibikorwa vyacu baraduha rezita ikwiriye. Filime Amaraso Amwe twayiteguye mvuga ngo turayihetse, filime ya mbere niyo ndiko ndavuga, ariko abafana barasabye kuyibandanya bitewe n'ukuntu bamfelicita akambwira ati Nera filime ni nziza, bandanya imbere ni heza. Rero iyi filime isi n'imisi irimo ubuzima bwa benshi. Bantu b'Imana ndabahamagarira apana byo kuvuga ngo Nera ngo ni bimwe byo gutwika, oya, harimo ubuzima bwanje, harimo ubuzima bwawe. Hari ubuzima bw'ibanga twebwe ducamwo, umuntu uwo ari we wese ari ngaha uwo mwicaranye adashobora kumenya. Hari ukuntu ubuzima bugukubita canke bukuryohera n'uwo murarana ku gitanda, yaba umugabo wawe canke yaba uwo muvukana canke uwo ari we wese adashobora kumenya. N'abubakanye bamwe na bamwe barabibwirana ariko si bose. Byose biri mu isi n'imisi. Ikintu rero norangiriza, nababwiye ko Manera filime ihagaze kuri jewe. Abantu bose bari ngaha, hari abanyandikiye bambwira ngo diaspora yaguhaye amahera menshi. Diaspora ku bantu boba batazi ubuzima bwiwe baze bagende baraba ibiganiro nakoze. Diaspora afite ubuzima busanzwe nk'ubw'abantu bose. Ikintu rero nyamukuru ngomba gusaba abantu muri ngaha, abantu mwateye intambwe, ikintu ngira ndabasaba, nk'umwana muto cyangwa nk'umukobwa akuze, biterwa n'ikibanza wowe ushiramo. Nabatumiye kugira ngo buri muntu wese ari muri kino kibanza munshigikire. Hari igihe we waramamaye cyane, umudiaspora yaramamaye cyane, shaka twibwira amazina yiwe y'ukuri, nzamwe mu bazabaze yishura. Okay, action. Amazina yawe y'ukuri ku bantu bakuzi bakubona muri televiziyo n'abandi batakuzi witwa nde? Okay, ndasabye tuze mikoro imbere y'umuntu abantu bakuze, bavuze ko witwa nde? Jipan. Sawa, kazi ya kura. Tukunywe, tujiongeze. Mupige makofi sana kwa diaspora jamani. Okay. Jimberi muri filme isi n'imisi wakinye ufite hore ibintu. Sawa, nakimera. Ndasavye ndendera indera. Ndasavye tufate izo mikrofone zose
amakupanga kiyindi jenge nafasi ibibazo bitatu imbere ko turasinema. Loksana, bagochundi. Yero sana, kama kinga. Hey! Hey, hey! Okay, hapo. Sawa, twende gato nyekundu. Noni wakili. Sawa, sawa kuna wakili folio hii. Action. Tugire sisi tugira aho tupata ibikoresho.